mu bantu kuva kera bamwe bagwanira agateka kumumenyesha makuru y'inkino mu kibuga kiriko kirubakwa mbeho bahari ko harategekanywa ikibanza cihariye cyo bamenyesha makuru b'inkino tudatevye dushobore kuba tunamuha ikaze kugira abariko barumviriza 94 n'ibice 9 Black FM bamenye mbe ninde turi kumwe nawe muri studio baza ko uyu mugabo atari so n'umuvuga izina kanya imigenzo y'ikirundi niko bimeze arivuga karibu sana wa mugabo unibwira n'abariko baratwumviriza murakoze ni Basegeta Avelin ndi cegera cy'umunyabanga mukuru wishira mu ry'umupira w'amaguru mu Burundi biratahuritse mwitondoro ari ikindi warukeneye kumubaza umwitondoro urakwiye yes birumvikana kumbure mumo niteka ridasanzwe kuba twatembereye n'uno mushitsi ari ibibazo byinshi bitandukanye kuri uno munsi abakunze umupira w'amaguru mu gihugu cyacu cy'u Burundi bashaka kuronkera inyishu kumbure nyakubahwa turashobora gutangura n'akabazo ka mbere kuri uno munsi na cyane cyane turahera ku kibuga intwari kiriko kirubakwa kibuga intwari kiriko kirubakwa mbe kuri uno munsi mufise icizere kingana gute kugira mu kwezi kwa gatandatu byanatangajwe ko neza na neza ikibuga kizoba carangiye murabona koko neza ko ikibuga kizoba carangiye icizere kingana gute kugira twizere neza neza ko abarundi benshi batari bake barakumbuye kubona none avuga ngo inkino z'umuguseo kiragihugu tunaja kubushigikira byoroshe ko kibuga intwari icizere cyo bakingana gute kugira abarundi barako baratwumviriza bashira umutima mu ego icizere kiracari cyakindi nyene icizere twatanguranye nta kirahinduka kiracari cyakindi nyene nkuko mwamubona ku masanamu dukunda kwerekana murabona yuko ibikorwa biraremvye kuba bizi kibuga cyategezwa kuba gifise idare imwe ingazi za kabiri zo hari idare ingazi za mbere akacaba idare akacaba ingazi za kabiri ingazi za kabiri ubu nko ku bice 40% baramaze kuzishirako nibaza yuko mu ndwiza zohera bamaze guheza hose gushirako izo ngazi hose hanyuma nko mu ndwiza ibiri bazobatangwe gushirako intebe urumva icizere kiracahari nta kibazo niyo rimwe ibintu by'ubuhinga murazi yuko twe dufise uko tuba tubibona ariko kirere n'Imana ifise ukungene nayo ishobora kuba yapanze ibintu ariko twebwe gushikaho tugeze ubu turabona yuko nta kibazo gihari ntaho turaja ngo tuvuge ngo biranse mbega uno munsi tuvuge ki tugeze ku bice bingahe kwica novuga ko tugeze ku bice 60% no munsi turavye aho tugeze kuko mu ndwi itangura tuzoronka abashitsi bavuye muri FIFA baje kuraba aho tugeze ari naho nibaza hazoca hatangura aribo bazogenda batanze nibaza uruhusha rwo gushirako umusezero tukiri ngaho nyene kuri abo bashitsi bo muri FIFA na CAF twarabonye ibibuga byo mu karere bitari bike ndavuga nka De Martyre mu gihugu ca Kongo Kinshasa ikibuga cyubakwa ariko kihejeje kuba kinubakwa CAF bacanka ko kidakwije amategeko mbe kuno munsi ku bwanyu muri ko mwiteguri gute kugira ikibuga none avuga ngo ntikizohave cankwa kandi mwamaze kuba munarangiza kucubaka oya sinibaza twebwe ko turi mu rwego rumwe nabajya kuko ibibuga byinshi banse muri Afrika ni ibibuga byasubiwemwo hama twebwe iwacu ni kibuga cubatswe urumva rero bo barasubiyemwo na ahantu hamwe babwiye ati hajya subiramwo rero gusubiramwo hari gihe usanga wasubiyemwo nabi canke wasubiyemwo ko batashaka ariko twebwe iwacu nukubaka ikibuga gishasha mwarabonye yuko twarabomoye byose byari hasi tutangura bishasha hanyuma kuri ico rero benshi barabibonye yuko hagiye haraza intumwa za FIFA intumwa za CAF baje ngaha nibo misi yose ku mwanya barabaha amaplan bakabereka ibicapo bakavuga ati subira mukosore ngaha bagasubira bagakosora uko twubaka nta kwezi kohera tutariko turavugana nabo kugira baje kuraba gusa yuko ivyo batubwiye ari byo twakoze ariko baze batubwira ngo ngaha mwari henze aha mwagize nabi aha mwari kugira uku
tuguma tubereka bo bazoza baje kuraba yuko bimwe batubwira ari byo twagize kurumva n'ubu baza baracishamwo baza umva nk'uko haje aba FIFA murazi ko mu mwaka weze hari haje aba CAF n'aba FIFA uhazoza umuhinga mu by'inyubako wa FIFA nawe nyene urumva zo baje kuraba mbega ivyo turiko turagira nivyo rero no hicizera abantu yuko ibintu turiko turagira nta kibazo birimo nta kibazo biteye niko turagira ni ibintu vyemewe na FIFA sico kimwe n'aba bandi basubiye mu ibibuga turavye ikibuga cyo mu Rwanda kibuga Huye ntibagishyize hasi barasubiyemwo murabizi Stade de Martyrs niko bimeze nayo nyene babaye usubiremwo sinzi ko mwagiye murabona amafoto Stade de Martyrs inyuma yuko basubiyemwo indani barashiramwo intebe nkuko byari byarasabwe ku mategeko y'ubu y'amastade kungene bimeze utegeza gushiramwo intebe umufana kicara neza ariko mwarabonye ko inyuma hariho umwanda mwinshi ivyo rero mu byo baraba harimo bijya hanyuma mu byo baraba si kibuga gusa bararaba amahoteli bararaba ibitaro bararaba mbega mufise novuga kumba ama urgence indani muri stade mufise ama urgence angana gute mbega umufana iyagwaye aguye igihumura murafise ahantu baca bamujana aho nyene imbere ko bamujana kwa muganga ivyo byose rero barabiraba kenshi iyo wubatse ikibuga utabishizemwo biragoye kuza kuvyongeramwo tukiri ngaho nyene ku kibuga novuga ngo ku munsi gwejo twabonye ikibuga ca Benjamin Mkapa buriya n'igihugu cacu c'u Burundi twaratucifashisha gihagarikwa mu kiringo c'ukwezi bivanye no navuga ngo no hasi musezero wabo ko woba harimo akabazo mbe kuno munsi tuvuge ko twebwe natwe tuko turubaka ikibuga kuri ico nyene c'umusezero murategekanya gukoresha umusezero umeze gute mbega ko tumaze kubona imisezero myinshi bakiniye kinkino nyinshi bituma umusezero wononekara kuri no munsi ikibuga niyo carangira mukamwazanya umusezero mwiza umeze neza inkino za Primus League twitege ko zigiye kuba zinabandaniriza zibaho zikinirwa ku kibuga intwa uwo n'umugambi muremure mpereye kwicumba ca nyuma ca Primus League n'umugambi wa nyuma tuzokora ko hariho kuva kera nibaza yuko kuva mu bihumbi na 18 hariho umugambi wa FFB yuko wo kubaka ikindi kibuga ngaha ibujumbura cyo kuzakirakira inkino zisanzwe z'ama equipe y'Ibujumbura ko nkuko mubiza handi hose ico bita Stade National ngira murabibona no muri Tanzania ikibuga Mkapa Stadium ntikibera k'inkino zose za championa ari Yanga na Simba baraza bakakinira canke equipe nationale habera ko inkino zikomakomeye kugira kije kibuga bagi kibashe kumara umwanya munini banovuga bagifate neza ntiwogikinira inkino zose rero n'uwo mugambi wari uhari harigeze kuba ikibazo gusa baraburi ikibanza baduha meri ya Bujumbura iraburi ikibanza itanga woshiramwo ico kibuga bashaka gushiramwo umusezero kugira uwo musezero ari urazo urafasha urabona ko Ibujumbura hari amakipe menshi Ibujumbura hari imigwi myinshi yo mu cicaro ca mbere ica kabiri yo mu bakobwa abo bose rero barakeneye ikibuga kimeze neza ahantu hameze neza ho gukinira umupira ko mu kintu ca mbere gituma umupira utera imbere nuko umuntu aronka akinira akaronka n'umupira kina rero uwo mugambo urahari muri federation kijya kibuga giheze nibaza ko umugambo ukurikira ari uwo kuzoca bahiga ahantu bashira umusezero kugira tubandanye twakira inkino zo ngahi iwacu mugabo tutariko turakoresha cyane kijya kibuga ko murana kijya kibuga kizoba ari kibuga cyo rwego hejuru si kibuga bokinera komisi yose ama division yose usanga ari hari gica gihera umusezero tuzoshirako ni synthetique okay ni terre synthétique mugabo pana nkizi twari dufise ni terre synthétique ya première génération ngaho nyene ndakwibariza kandi kabazo kuva 2018 hari umusezero uri neza mu Gatumba twavuga ko no muzi uri kurahaborera mbe ntimubona ko baragahombo mbeho bahabuze iki ku ruhande rwa FFB kugira umusezero nashobora kubona asaswe imigwi yo mu gisagara ca Bujumbura imwe yifashishe kuri umusezero oya kuvyerekeranye n'umusezero wo mu Gatumba naco mse ndabivuga ko kuko umusezero wo mu Gatumba twe twawuhaye province ya Bujumbura iyi benshi bitwa Bujumbura rirari umuntu iyo maze kumuha ikintu ntugaruka ngo umutegeke icyo gikoresha ariko twe twabo bahaye tuzi ko bazowushirako sinza akabazo baba baragize rero
twe urumva icyo twakoze kwari kubaha umusezero n'umusezero wari wavuye kuri stade Intwari muri ko stade Intwari bazanye umusezero mushasha hanyuma uvuye ko bawuha province ya Bujumbura twawushikirije ubutegetsi ntituzi ico bacaragoranye rero gushikisa kugira ntibawushireko. Yes, uravuze na cyane kucerekeye none avuga ni evolution y'ikibuga c'Intwari uvuga ko kigiye kuba kinagira idare zigera kuri zibiri imbere yuko neza na neza ibikorwa bitangura hari haravuzwe yuko amafaranga hari angana n'imiliyardi 30 z'amarundi zo kubaka ikibuga izo gusubira mu kibuga Intwari ahari ariko kuri uno munsi hariko haratozwa intererano eske tuvuge yuko muri budget yari iteguwe yizo miliyardi 30 yari iteguwe ku idari imwe ku buryo mwabonye yuko bitahagije bisaba yuko idari ya kabiri mu bishira mu ntererano bene gihugu kugira bashobore kuba banagira icyo baterereye kugira turongo ikibuga kiri ku rwego mpuzamakungu tugafasha no mu guserukira gihugu kumbure gusubira kandi imbere y'abarundi tukareka kuba tunakoresha amafaranga menshi twara dukoresha iyo tuvuye ngaha tugiye gutiza ikibuga mu bihugu bibanye n'igihugu cya Tanzania koko ni nace gihugu tubona yuko haheze ikiringo cy'imyaka irenga kuri 2 inkino umuguserukira gihugu cyanye imigwi iba muri iserukiye igihugu cy'u Burundi mu mahiganwa ya Ligue de la Confédération ya Ligue des Champions basanzwe bakunda kuba kubakirira. Nibaza ko tutategeranye neza nta miliyardi 30 bavuze ko zihari kuri konte ikibuga cha stade cyo gusubiramwo stade Intwari ahubwo bavuze ko arizo zikeneye kugira basubire mu kibuga ntibavuze yuko ari miliyardi 30 zihari oya nizo zari zikeneye kugira ikibuga gihagarare kujya kimeze niho re haci hatangura kampanye yo guterera kugira turabe ko ubwo buryo bwoboneka miliyardi 30 niyo woba uriko wubaka Santiago Bernabeu sinibaza yuko wocuzubakisha idari imwe oya ibyo kunda ayo mahera ni menshi bariko baraterereza kugira turabe ko twozishikana kandi ngira ko nshimira abantu benshi bamaze guterera hari abanyagihugu ku mutwe wabo bamaze guterera hari amashiramwe menshi cyane amaze guterera ari uvuga ati ndazanye fera beto ndazanye isima tubwira ko tunahamagarira n'abandi babandanye baterera kuko ibikorwa barabona ko bikiriyo turetse isima tukareka amafera beto mu nyuma hazoza kwikipa ikibuga gushiramwe intebe hazoza gushiramwo amavestiere murazi ko hajya mu bwambariro hari ibintu byinshi cyane bashiramwo kijya kibuga nibaza ko kizoba ari kibuga mpuzamakungu rero nibaza ko umunyagihugu wese ahari yoryoherwa abona yuko Burundi bwihaye agateka yoryoherwa abona yuko turi yicaye muri stade yaterereye akavuga ati jewe ngaha iyi ntebe nicayemwo ntimunkoroge cyane ndayifise ko 5,000 naterereye cyari nashaka kuvuga imiliyardi 30 ntizari zihari oya ni imiliyardi 30 ubwo zizokubaka ikibuga mfatanije nako kabazo nyene ndibuka mu mubonano n'abamenyesha makuru ikibuga gitangura kubakwa shobora kwa hari haheze nk'ukwezi haravuzwe ko mu mubonano n'abamenyesha makuru ko hari amafaranga aheranye kuva ikibuga gitangura kubakwa mbega ayo mafaranga ko yari miliyoni zitari zike yoba yararishwe canke kugeza kuno munsi ibikorwa ntibyahagaze aracabandanya yiyonge oya nibaza ko ico kiganiro cabaye imbere yuko nyene cubahira agirisha aza kudufasha ibikorwa ayo mahera rero ubu ntagiheranywe kuko murabona yuko baratanze amahera atari makeyi kandi kenshi ntiyari amahera aheranywe ahubwo n'abantu n'abantu canke amashira hamwe bavuga ati twebwe ibyo bintu byanyu turabishimye mugabo rero kubona ubu tudafise uburyo reka twe tubafashe nimba ari sima twari ko turubakisha agashanti kiwacu reka tuyibahe bagaca usanga baduhaye isima bakavuga ati nimba ari fera beto turiko turubakisha reka tube turayibaha mwebwe turabona ko vyihuta kurusha ivy'iwacu hanyuma bakayiduha ubu rero benshi nibaza ko mu ndwi heze benshi barabasubije ivyo bikoresho nibaza ko atawe bagisigaraniye ibikoresho ari naco gituma urumva mpamagarira abantu bandanye baterera kugira turabe yuko umwanya utoturega akabazo kiwanje nanje mugitangura mwatubwiye yuko iyubakwa rya stade Intwari
ibikorwa bigeze ku ntambwe ishimishije ibice bigera kuri 60% mumaze kuba munagereranya vyumvikana neza ko hasigaye ibice bigera kuri 40% kugira dushobore kuba tunabona stade Intwari yuzuye kuri uno munsi muriko murararikira bashobora kuba novuga ngo banaterera kugira ngo imwe mu matariki yiyemejwe ko ikibuga coba cuze coba camaze kuba kinuzura kurindira interano z'abantu bandanye natumira abantu bashobora kuba banaterera irevred hasigaye ibice bike ibice 40% kumbure bino bice 40% bisigaye tukaba tukiriko turaterera tutazi nimba tuzotererwa ku mwanya bivanye n'itariki yashinzwe eske bino naco bishobora kuba binahindura kuri ya tariki yo kwiyemezwa bivanye no kuvuga tuti abaterera babandanye baterera uburyo busigaye kugira bushobore kuba bunakora bino bice 40% bisigaye mu gihe butaraboneka neza tukirindiye abaterera naco bishobora kuba binonona kuri ya tariki yiyemejwe oya sinazi ko ari cyo vyonona kuko yene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu Burundi hari ivyo yiyemeje kandi yamaze gushikana abandi hari ivyo biyemeze bamaze gushikana ndiko ndavuga guterera murabizi kubaka inzu sukuduza impome gusa hari amatravo de finissage hariho gusiga amarangi hariho kugira iki ivyo rero ni ibintu ntovuga ngo bizogucereza ivyo ntushobora kuvuga ngo bizogucereza ko ni ibintu ushobora no kuba urafashe umuntu umwe ngaha muri Aziatika kabigutiza hanyuma kazomurira ukebuke ko ikibuga ni cy'igihugu ikibuga ni cy'abene gihugu arashobora kubiguha ukazobiriha mu nyuma novuga nk'ubu ndaguhaye akarorero sinzi kungera mu kindi no kivuga toiture ibisakazo bizova muri Turkiya kandi nk'ubu baramaze kubikomanda biri mu bintu vya mbere byazimbye kuko bararaba uburemere bw'ikibuga bagaca bagitwara hari umu engineer yaragiye agenda batwariye plan iki hanyuma bagikora novuga ko bagikora sur mesure bisakazo bikora sur mesure ikibuga ngende kizoba kimeze n'abakiriye muco muvuga ivyo bice 40% bisigaye ivyo bisakazo byamaze kuba binahamagagwa binatumwa ko biri mu ivyo bice 40% biba bisigaye kugira ngo ikibuga dushobore kuba kibana cuzuye yego ibisakazo birimwo hakabamwo n'umusezero cyane ibice byinshi n'ivy'umusezero kuko umusezero wa synthetique murabizi yuko ntibapfa uko bawushizeko barawubaka kandi ntibazowushira hajya wundi wahahora ko ikibuga cyarahinduye novuga ko cyaregeye gatoyi ku bahazi cyaregeye gatoyi kija hahora za Mex ahari za Mex cyaregeye gatoyi kigenda hariya urumva ntibazogishira hahandi nyene ntishobora gukoresha hajya hasi nkajya twakoresha ubwa mbere urumva nahandi bazosubira gukora rero ivyo nivyo bice 40 ariko ndavuga cyane iyo uwo musakaro ko bahejije kuwukora haca haza abahinga bakaza kuwushirako navyo ni ibintu bundi buhinga bukomeye bwo kuza kuwushirako umusezero nawo nubundi buhinga bukomeye bwo kuza kuwushirako kw'ivyo byose ntibishirako abarundi byo byose n'amashira hamwe yo hanze azoza kubikora rero niho navuga ati hari ibice 40 dusigaje nico kintu novuga gikaze cyane mu byo dusigaje uravye ibindi dusa n'ababihejeje bivuze ko ibyo bice 40 bisigaye ariko nibyo ibyo bice 40 bisigaye ariko mu nteguro ziwanyu ibikijana kwijana kubisabwa kugira ikibuga kizoba kimaze kurangira byose murabifise mu nteguro turabifise ariko ntidufise amatafari ntidufise umusenyi ntidufise amarangi ariko murabona aho bizova oya ntitubona aho bizova ko turiko turaterereza nitwoterereza tubona aho bizova urakoze cyane ariko nibariza kandi kabazo urumwe mu bantu kuva kera bamyagwanira agateka kumumenyesha makuru y'inkino mu kibuga kiriko kirubakwa mbeho bahari ko harategekanywa ikibanza cihariye cyo bamenyesha makuru b'inkino no bivuga gutega basha ibibuga vy'ubu mu byo mubona igituma bariko barugara bimwe mu bibuga byo ngaha mu karere hanini usanga ibice 80% ari ikibanza cy'abamenyesha makuru kuko hajya muri stade ibibanza by'abamenyesha makuru mwebwe mutangaza umupira mushobora kuba mwibaza ko ari hajyaho nyene mutangariza umupira ariko ibibanza by'abamenyesha makuru mu kibuga birarenga 5 hariho abajya bafotora hariho abakameramani bafata amasanamu hariho mwebwe muvuga umupira ku radio
hakabaho abandi bandika abo twitwa press secret, Yes. hakabaho rero munsi ahabera ama conference de presse, hakabaho naho umujournaliste ashobora kwicara imbere yuko match iba akagira ama recherche yiwe agahiga, haba hari equipe na internet n'amamashini. Ivyo bintu byose twere mu kibuga birimo, ivyo byose birimo mu kibuga. Nibaza yuko imbere yuko ikibuga kizohera hazokogwa video final, kuko ubu ntitwavuga ko twokora final kandi hari ibintu bakitubwira ati raba ngaha nimba ari sare yagure gatoyi, umva haracaza abahinga baguma batubwira ati mukore gutya kandi natwe tuguma tubikorerako. Muga imbere gatoyi yuko tuzoheza hazoza video final ibereke, muzobona ikibanza bamenyesha makuru bafise nkuko babivuze n'ibintu cyane nagwanira. Kandi nk'umwe mu ba inspecteur b'ama stade muri Afrika ni ikintu ca mbere nanje nashyizemwo, nababwiye nti mukabona ntimushizemwo aho amenyesha makuru bazicara, iki kibuga kafu ntizocemera. Tukiri ngaho kuri ibyo nyene by'ibibuga, tumaze igihe kitari gito nkuko mugenza nje yavuze imyaka igiye kwira 2 irenge twakirira mu gihugu ca Tanzania kuri Benjamin Mkapa. Ni bimwe mu bintu twabonye ku ruhande rwa FFB barasora amafaranga menshi, kandi n'abakunzi ntibaba ari kirenga mu gihugu ca Tanzania. Mbe kuno munsi ko mu ijoro ryakeye ikibuga ihuye mu gihugu cy'u Rwanda cyaraye cemerewe, nta mugambi woba uhari ko mwokumvikaniye na Fegwafa inkino zisigaye tukaza kuba tunazakirira mu Rwanda imbere y'uko ikibuga cyacu cemererwa? Ubona ko mu Rwanda ho nibaza ko hoboneka abakunzi benshi, kuko nk'akaruru rukino rw'u Burundi na Cameroon abakunzi ntibari bashimishije, kandi tukaba tuzi ko umufana ari umukinyagira 12. Mbe na mugambi woba uhari yuko muri ino misi twaba turekeza mu gihugu cy'u Rwanda tukifashishije iki kibuga cyacu? Oya, babambeshe nta mugambo hari wo kuja mu Rwanda, ariko ivyo ni ibintu bavugana, kuko no mu kuja muri Tanzania nitugendayo gutyo leta y'u Burundi niduha uruja rwo kugendayo. Bibaye vyiza tukaja mu Rwanda nkuko bivuze, abanyarwanda benshi abarundi benshi bashobora kugira access mu Rwanda, cyo bari ikintu ciza, ni ikintu bashobora gusaba, nkuko hari imigwi imwe yigeze kuvyifuza ko yojayo, ariko ico ni ikintu ni decision iva muri leta, si decision iva muri FFP. Ngerageza kuba ndaniyifashisha negereza hanini akabazo mugenza Jerame yaraje kubona kubaza kucerekeye ibibuga tugiye kuba tunakira ko zimwe mu nkino zo gusubiriza Cameroon ndetse na equipe nserukira gihugu ya Namibia. Ku munsi w'ejo hasohoka inkuru ko stade twara twakirira ko mu gihugu ca Tanzania yuko yashoboye kubinahagarika ikiringo cy'ukwezi. Eske icyizere kingana gute n'imiburiburi nimba bitokunda ko twerekeza ku bindi bibuga vyemewe mu gihugu ca Tanzania, ikibuga ca Zambona ko cemewe, ndetse n'ikindi kibuga cyaraye cemewe mu gihugu cy'u Rwanda, naho hoba hafi ndetse n'abafana abakunzi ba equipe nserukira gihugu bashobora kuba banideplasa berekeza mu gihugu ca Tanzania mu gihe twaba twerekeje ku kibuga bindi vyemewe n'amategeko canke mu gihugu cy'u Rwanda. Icyizere kingana gute ko twoshobora kuba tunekereza muri bino bihugu bibanye hako twoja ku bindi bibuga vy'ahandi yahakure, ndetse ubona ko umufana nawe atoshobora kuba naboneka kuri ivyo bibuga? Icyizere kingana gute ko twoshobora kuba tunakirira muri bino bihugu duhana urubibe kugira ngo abashaka kuba banashigikira equipe nserukira gihugu biborohere kwideplasa berekeza muri nyagihugu? Oya, no bambeshe ngiye kuvuga ibintu bizoba mu kwa gatandatu nkabivuga mu kwa kabiri. Hari ibintu byinshi bishobora gucamwo bigahinduka. Mu Kapa Stadium bayihaye ukwezi kumwe, dusigaje amezi 4 kugira amezi 3 kugira dukine urukino rwacu. No bangira mbeshe rero ngize commentaire ku kintu kizoba mu kwa gatandatu. Ariko twebwe ico shiramo ry'umupira w'amaguru riharanira nuko umwene gihugu w'umurundi yosubira kubona intamba mu rugamba zikina yisanzuye. Ico nico duharanira cyane. Rero ico kogwa cyose kugira umwene gihugu asubira abone umupira, umwene gihugu asubira ryohererwe no kubona abakinyi b'u Burundi duheruka kubona kera banyange, dusubire kubabona. Ico nico nibaza cyama ry'umupira w'amaguru riharanira. Ariko kuvuga ngo ndabahaye icyizere ngo tuzakirira mu Rwanda cyangwa ndabahaye icyizere ngo tuzakirira mu Buganda, no bambeshe ko haracari kare cyane. Uravuze ko ikibuga kigiye guterekwa nk'umusezero wa synthetique, no navuga ni umusezero bwereje kunaraba ibisabwa na CAF n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru. Mbega kugira ikibuga gishasha gisubiwemo, kugira no navuga ni
bashobore kuba banafata ingingo yo gushyiraho umusezero wa synthetique nuko mwabonye ko ari byo bizimbutse gusumbya ko mwoshira pelouse naturelle? oya si byo bizimbutse, ahubwo uravye muri Afrika ahantu henshi hari pelouse naturelle. Nibaza ko no kuri Mukapa Stadium arico babahoye, iragoye novuga ico bita entretien, iragoye itunganywa ryayo, si ikintu coroshe woza kwiha rero ngo reka nihe umusezero naturelle ngo nzomara imyaka 5 ukimeze neza, ni ikintu kigoye cyane. Ariko uravye synthetique nk'iyo première generation twe tuzoba dufise baraguha imyaka irenze 5 uri kurayikoresha, kandi ni ikintu kiroroshe cyane entretien. Ariko urumva twaravye uburorero bwinshi muri Afrika aho bariko barakoresha naturelle, dusanga birabagora cyane, nabo nyine ntibiborohera kugira yame imeze kumwe bayishaka, ko naturelle bafise ngene bayishaka, hajya icyatsi cyose bafise metero gitegerezwa kuba gifise, habaye na gatoyi hakabaho agace kamwe imetero 5 zononekara, ikibuga ntibasubira kucemera. Hako rero tuzosubira muri ivyo byuko batwankira ikibuga, byoba byiza dukoresheje ico cyamaho kiguma kimeze neza, tavuga ngo wavomeye nabi canke wagize iki, kuko hari ibintu cyusanga bigusaba uburyo bwinshi n'ubuhinga bwinshi kugira ubishobore. Ariko nivo Burundi buriko nubwa mbere zoba twubatse ikibuga nk'ico, bisaba rero yuko duhera hasi nituje hejuru. Ariko nitwabona bikunda, hariho umugambi w'ikibuga FIFA izubaka kwa Sebatutsi mu Kanyosha, nibaza ko kizoba ari kibuga kitari cya synthetique, ari kibuga agazo naturel.